iyo nibutse imyaka yaheze ndiko ndahangayika ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura n'abana bakiri bato bimpa nkaraba nuno musi aho mpagaze bimpa gutera intege b'abantu bakiri muri bwa buzima ntibacika intege ntibiyahure ntibabinebwe bakore cyane kuko ejo habo ni heza kandi ntukagaye umuntu ngo nuko atacafise kuko ejo hiwe ntuhazi. I feel really good. Do you know Kirundi? The first time to be here? Yes, it's my first time. How do you see our country? Oh, it's beautiful. Icambere na mbere umuntu agaye wabo abari kijuju naho iwanyu naho bamwicara ku kirago iwawe wicara ku idiva uragenda ukicara ku kirago uko Burundi bumeze kose ni muhira ntituzohahunga ni wacu kandi wibagira iwabo aba yarataye umurongo ego nimba atagitoro gihari inzogenda n'amaguru nk'abandi none mwaho ntimugenda n'amaguru bisobanura yuko abarundi bari mu mahanga ntacyo dusumbije abarundi bari Burundi uretse gusa yuko twahinduye adresse. Rero ngandi kuri Mercure ndadaye twaje gutegera Ndori Chema Esperance so rero naje kurondera amakuru bisigaye je navyo nzi yego so nagarutse duce dukorakora abo twaje gutegera rero naba kirimi ururimi tuzakuvuga ntago tuzi. Yes, turi kuvuga c'indege citiriwe Mercure ndadaye ni mu gisagara ca Bujumbura turi kumwe na Esperance Ndori Chima no muririmbyi w'indirimbo mpimbaza-Mana no kandi n'umuvuga butumwa afise na fondation yitwa FEN. Ubu rero tunko munababwiye turi kuvuga c'indege arashitse ni hagishika reka twanye twumve kwanza atubwira akajambo uko yumva kubashitse ngaha cambere turakwakirisha. Murakoze cyane ndanezerewe nkuko mubibona kongera kandi kuza mu gihugu c'amavuko ego kandi ndashimye Imana ko yanshikanya amahoro narinda bakumbuye ego. Muciri heze mwari ngaha n'ubu muragarutse muyumva gute? Hano ni muhira iyo nje hano na kandi kagimana ibimpaye ego. Uko mwaje umwaka uheze siko mujino munsi no munsi muzanye n'abashitsi mbega ni bande? Uno munsi nzananye na famille uyu niwe mfura yanje yitwa Chancela n'umukwe wacu yitwa Brian urumva ni Reynolds family ego. Mbega nibihe bikorwa nyamukuru bikuzanye n'ubwo uje mu gihugu cy'amavuko? Ibikorwa nyamukuru binzanye murabona yuko ubunya hageze abana gusubira ku ishuri umugenzo wa fondation dusanzwe dutanga dufasha abana kugira b'imfuvyi n'abandi nyene ba mikoro makenya kugira ngo basubire ku ishuri atangorani hari. Ubwo rero nico cyatumye nza cyane cyane murazi yuko urukundo burya tutagwigishije guhera mu nzu yacu nta kamaro ruba rufise. Niyo mpamvu razaraje na famille kugira ngo ndabereke ibikorwa dukora baransapotinga bidasanzwe n'abana banje bashimye ko twozana n'abakaraba igihugu c'amavuko uyu yavuye ngaha afise imyaka 6 ni hakigaruka ego. Tuje gukora ibikorwa vya fondation kandi byongeye nje no kuramutsa umuryango n'abagenzi ego. Uravye uko wakiriwe nike kintu wovuga? Icambere na mbere nshimiye aba journaliste muri beza ndabakunda. Hanyuma ica kabiri ndashimira cyane Da Silva n'umwana mu rugo nukuri aho ntari ahari ngira amahoro. Rero nkaba nshimiye n'abamambre ba fondation nabo nyene ni famille koko bamabanyere ku rukundo baraza kunyakira namwe aba journaliste mwaje kunyakira nukuri ndabibashimiye kandi urukundo rwanyu sugubusa Imana ibampera imigisha. Uherutse no gusohora indirimbo wise Ejo ni heza mbega nubuye butumwa ahanini muri iyo ndirimbo Ejo ni heza cyo n'indwi imwe gusa ino ndirimbo yisohoye hama uraje kandi ubutumwa buri muri iyo ndirimbo jewe indirimbo karibu zose ziwanje ndazandika nshingiye ku buzima naciyemwo. Ni indirimbo iyo nibutse imyaka yaheze
ndiko ndahangayika ngaha mu gihugu mu gisagara cya Bujumbura n'abana bakiri bato nkaraba nuno munsi aho mpagaze bimpa gutera intege b'abantu bakiri muri bwa buzima ntibacike intege ntibiyahure ntibabinebwe bakore cyane kuko ejo habo ni heza kandi ntukagaye umuntu ngo nuko atacafise kuko ejo hiwe ntuhazi. Mbega ni keke ndiko rategura iyo ndirimbo kushitse hacindwi imwe isohotse nzoyivuga ko cyane kuko burya abaririmbyi iyo dusohoye indirimbo ntituyivuge ko impamvu n'ikigambiriye ubutumwa buri muri iyo ndirimbo ntabwo abantu bayitahura neza. Rero niteguye kubwira abantu bakiri ushima no mu isoko nzogenda ndababwire nti ejo ni heza. Wavuze ibikorwa bikuzanye harimo kuramsa famille ariko kandi kubijyanye na fondation wavuze ko ari kuga muzokora mbega mu bijyanye no kuririmba nivuga butumwa na ivuga butumwa navuze ubutumwa hose nta gihe bandi mu Burundi amashengero atandukanye bamaze kumenya ko ndi hano barabantumira nkaja kuvuga ubutumwa amashengero urumva iwanje nta konje kuvuga ubutumwa ndabuvuga umwanya wari wo wose ahantu hose ndi yego. Yes, wavuze kujanye na Chancellor welcome Burundi. Thank you. It's been a long time. How do you feel to be here? I feel really good. Do you know any Kirundi? You know what? Just a little bit. Yeah, okay. I understand a lot. But to say is hard. Say anything to Burundian. I'm really happy to be here and to see you guys and to be in my home country again after 20 plus years. It feels really good. Okay. Yeah. How are you? Good. How are you? Good. Is it the first time to be here? Yes, it's my first time. How do you see our country? Oh, it's beautiful. Okay. Je banita Simbizi wasema Vumba ni mu influencer muje mu gihe mu gihugu sanga hari abantu sanga bateke maybe novuga ku bibazo bimwe babyita ibibazo imyidogo ibitoro umuyaga nkuba n'ibindi mugambwe yo mukavuga ati muraje ni wahe mutima mwohereza n'abandi barundi usanga so tuba bantu hanze kuko usanga kenshi nibo bacaye intege n'abandi barundi baba bari hanze y'igihugu gasanga bagenda bavuga nabi n'igihugu nkeneye kumenya iyo side y'ubwiza ituma muvuga ati ndakumbuye muhira mu gihe amakuru muronka muri hanze abari yabacineke. Icambere na mbere umuntu agayi wabo abari kijuju naho iwanyu naho bamwicara ku kirago iwawe wicara ku idiva uragenda ukicara ku kirago uko Burundi bumeze kose ni muhira ntituzohahunga ni wacu kandi wibagira iwabo aba yarataye umurongo yego nimba atagitoro gihari nzogenda n'amaguru nk'abandi none mwaho ntimugenda n'amaguru bisobanura yuko abarundi bari mu mahanga ntacyo dusumbije abarundi bari Burundi uretse gusa yuko twahinduye adresse naho ubundi umuco numwe akaranga ni kamwe ku murundi wari we wese afise umutima kandi akunda igihugu ciwe. Ikibazo mfite ni kimwe inyuma yuko musohoye indirimbo mu mwaka uheze twarabonye amatake kuri Facebook bariko barabataka kandi cyane agosha twati ntibyaguciye intege ngo wiyumvira ati sinzosubira kuririmba cyangwa ubivemo inyuma yo gusohora indirimbo ukabona amatake wavyakiriye gute muri wewe? Jewe navyakira amahoro kubera yuko nta ukundwa na bose yego. Indirimbo muri gusohora yakurikiye ejo ni heza muri bya Sabasi mwarakishwa muri bya Sabasi. Sabasi ikintu ca mbere n'umukozi w'Imana nkunda cyane kandi n'ukuri nakarorero cyane gose akunze gufasha nukuvuga vision yiwe igomba gusa n'iyiwanje akunda gushigikira cyane ugwaruka kandi akunda gushigikira n'abaririmbyi bagenzi biwe. Icambere Sabasi twakoranye korabo kuko nkunda ijwi giwe afise ijwi giza cyane afise base nziza cyane. Icya kabiri n'umuntu ntashobora kuvuga imico yiwe neza ngo ndayisobanure afise urukundo rudasanzwe nimba mu baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana uwo no hayagiza Sabasi ari mu bambere ntiyitaho uwuriwe umusanze ukamubwira uti mfasha aragufasha ukuri ataravye icurico. So
Mignonne. Oui. Wumvise gute ibyo mu diaspora yavuze? Uyu mu diaspora d'abord ni patriote, arakunda igihugu, avuga ati gitorosha, umva iwanyu baryama ku kirago. Niyo woba wimukiye baryama ku madiva, tu dois être fier. Simizo asema Vumba aha ndi kuri aéroport Melchior Ndadaye. Aéroport Melchior Ndadaye. So, guys, nundi azoza ngaha ntangorane nundi azoza ngaha nzoza kumuha support, nzoza ndamutegere aleze mu Kirundi ntaravye ngo nuyu canke nuriya, jewe ndabakunda cyane.